Shalom shalom bakunzi biganiro intahe yubaka numunezero ni iteka ridasanzwe gusaba kubakira muri kino kiganiro. Nizere ko aho muherereye kiko kirabafasha cyane. Nuno munsi twabazaniye iyindi ntahe idasanzwe y'ivy'Imana igenda irakora. Intumbero ni yayindi nyene nuko mwubakwa, nuko mushikama, nuko mumenya ingene Kristo agira neza. Rero turafise umushitsi adasanzwe kandi no munsi kandamuhe akaryo atwidondore. Kaze cyane. Murakoze cyane, murakoze kunyakira. Amazina ni Rodrigue niyo nkuru. Hama ndubatse, mfise abana batatu. Umwe afise imyaka 7, ari mu kwiza imyaka 7. Hama uwa gatatu nawe afise amezi 9. Ndagwaye kaze cyane mu kiganiro intahe yubaka. Murakoze cyane. Rero Rodrigue arafise intahe idasanzwe y'ingene Imana yamurondeye. Ubutumire ni Imana yonyene yamwirondereye. Muraza kuvyumva, sinshaka kubifundurura. Mugabo arafise kungene Imana yamurondeye iramuzana kugakiza kugira Rodrigue abe uwariwe uno munsi. Araza kubituganirira. Yaciye mu bitandukanye. Imana yaremeye ko aca mu bitandukanye, rimwe na rimwe bitari biryoshe ku muryango wiwe. Mugabo kubera yari mukeneye, kubera yari keneye umuryango wiwe. Kaze Rodrigue, ngira wo tuganirira ukadufundurira ikikemanyi abariko baradukurikira bumve Rodrigue vyagenze gute, Rodrigue mu buzima bwiwe vyagenze gute. Karibu. Murakoze cyane Prince. Hama jewe kuva nkiri muto, ubuto bwanje navukiye mu muryango wa senga. Ntitwari dukijijwe ariko twarasenga. Hama abavyeyi bose barasenga. Ego, abavyeyi bose uko ari babiri barasenga, aho twahora dusengera bari no mu bikorwa bitandukanye. Hama nkura ndabibona na jewe nca ndabikuriramwo, nkura ndabikunda. Naragiye mu bikorwa bimwe bimwe vy'ukuri nyene vyagaragaza yuko naje ugukura kwanje ko ariko ndakura nkorera Imana aho narindi. Ariko ntivyabandanije uko, hari vyagiye biratirigana biracamwo, haba ku muryango, ku bavyeyi, biratuma tuba mu bice bitandukanye. Mba mu gice kitari kumwe hafi y'abavyeyi wenyene canke n'abandi bana mwari muri kumwe. Jewe kwa papa na mama twavukana turi babiri, ariko umwe yarapfuye tukiri bato. Yari petit sœur wanje, yapfuye. Je niga muri 5e primaire, nawe yiga muri 3e primaire. Urumva cansigara ndi jenyene. Hama urumva rero izo movement nagira nabandi jenyene kuko vyatanguye juste nyine nyuma y'ugo rupfu rwiwe. Twagiye turahindura aho twaba, tuva Gitega Makebuko, hano bitwa muri Kiyange, ndaja Gitega muri centre ville, hama turava Gitega hazi Bujumbura. Aho rero niho vyaciye bitangura kumera nk'ibitirigana kuko ntitwari tukiri kumwe turini twese. Wari kumwe n'umuvyeyi umwe wundi arahandi. Ego, nari kumwe n'umuvyeyi umwe, papa. Mama nawe yari yasigaye ruguru. Hari vyagiye birahindagurika kandi nyene mu muryango. Ndava nkibana na papa, ndabana no mu oncle maternelle. Yari umujene w'umusore, mugabo yari yikorera. Aho onye nari niga mu mwaka w'indwi. Nari niga mu mwaka w'indwi. Wari ukiri muto canke ngira kubera mwiza ya kera wari washitseyo ufise imyaka myinshi? Oya, ntivyangora cane. Ntivyangora cane. Urabona kenshi ari gihabwa ngo wa gatandatu abantu baradubura gose. Je Imana yaramfashije ndahaca ndengana kuko ico gihe mvuye ruguru nacenza kwigino niga kuri Saint Michel, kuri primaire Saint Michel, hari formation ikomeye cane. Rero chamba orienté Cedirac, ico gihe niga Cedirac mu windwi. Niho naja kubana n'uwo moncle. Chamba rero urumva ndo umwana ndi muto, chambana n'umoncle célibataire. Chamba rero mu bwo buzima rero bwo kumera nk'ukumengo ndafise independance, ndafise ubwigenge. Hama ndagerageza kurondera nanje utwanje. Mu bisanzwe umutwe wanje haca haruguruka. Ivyo gusenga byari bigekunda? Ntivyakunda cane kuko ico gihe ndibuka yuko nari ntanguye kumera nk'ukuramwa akarenge mu bikorwa bimwe bimwe. Hari ivyo nari nabandanije njino, ariko nari natanguye kumera nk'ukuramwa akarenge, mbura umwanya, mbura ibi nironderera hirya no hino ngira abagenzi bakuze. Urumva kubera nabandi muri ico kirere c'abantu bakuze, sanga nyene ndiko ndabivamo. Ego, mbega ivyabaye mu muryango iwanyu, gutandukana kw'abavyeyi bawe, mbega vyo ntivyatumye wegerwa kure y'Imana wumva umenga none
imana kubera iki yabiretse bikagenda gutya canke wowe ntaco vyari bigutwaye? Oya ntaco byari bintwaye kuko nka mama wanje ari ruguru ko papa yaraduga kamuramutsa mama kaza uko nakuriya dimo ivyo nta kintu kinini byantwaye, ahubwo ico ikintu byantwaye gusa gutangura kubura umwanya kuko sinari ngifise motivation, sinari ngifise akarorero kari hafi ntaguma ndabirako. Rero byaciye bitangura kuntwara bituma mbura umwanya, bituma ntaboneka, ntangura kumva umengo akanovera kavyo kariko karagabanuka. Ego ndabandanya nyene ndiga amashure enseignement paramédical A2 ndayiheza, hama ndaja no mu kazi, nagize imana ndonka akazi bidatevye. Hama ndaja rero mu rugendo rw'akazi, mu rugendo rw'akazi hoho rero byaciye bikatika, byaciye bisa n'ibikatika. Byavuye ku kico gihe naho nyene bibandanya muri ca kirere, bagenzi, umwanya hamwe n'umutima, cyane cyane umutima we wanje ntiwari ugifise yanyota, sinari nkibona umengo ndanyotewe ibintu vy'Imana. Rimwe ari gihe nibaza ko ndabizi, bivanye n'iyo misi namaze ndiko ndakora ibikorwa bitandukanye, nkavuga nti byinshi ndabizi, nta gishasha ngiye kuronderayo. Bigatuma rero umengo ndiko ndagira ubunebwe, sindiko ndagira ishaka, ndavyiyumvamwo ndagenda, ntavyiyumva musi ngenda, bitandukanye nuko vyahora. Rero muri urwo rugendo rwose ivyo Imana yagiye irancishamwo, murumva yuko hari bimwe nacamwo nk'ivyo vyo kuja kubana n'umuhungu ukiri umwana, kudakura uri muri ya vie familiale nyene, urabibona ya ubuzima bw'umuryango, mujana mugenda kuramutsa ababanyi, mugenda kuramutsa ivyo ntavyo nabona ko twaba dutemberana n'abo bantu bakuze. Ivyo vyose sinigera mbona yuko hari nk'ikimenyetso Imana iri kiragumenyereka muri ubwo buto bwanje, ko hari ikintu nahevye, ko hari ahantu inkeneye mugabo ntariko ndagomba kuja. Rero ntivyahereye aho, vyarabandanije no mu kazi nimaze gutangura akazi, ndagira imigisha, ngira igikundiro, ibintu bikagenda neza, ariko ntanguye imigambi w'iterambere bikanka. Imigambi yose nakorako bikanka, ibindi abandi wabona ko bibakundira, je nanje bikanka, kandi nkabura ahantu biriko birankira by'ukuri. Kandi wari ukiri wenyene? Nari nkiri jenyene. Ndibuka ko nigeze kugira imoto, naguze imoto ikora ibi by'ubumotare, iragonga, ihereko nyene iraherengetera, hamwe mutihera bururu birarangira, atakintu nakimukuyemo, na plaque sinayitoye. Urumva kandi yahera ndayibona, ndaja mu byo gucuruza ibintu by'amavuta, nakora mu bice bya Rumonge, ivyo byose birahomba, nkabifata minenegwe, kumbure nkibaza ngo ni je ariko ndabikora neza. Ariko uko imisi yagenderagenda niko nagenda ndasubiza inyuma ivyiyumviro, ndatahura ko aho hose hariho apere y'Imana, hariho guhamagarwa kw'Imana. Kumbura iyo bigenda neza ntiwari guheza ngo witabe? Oya aho ntivyakunda, kandi vyari kumera nabi cane. Vyari kumera nabi cane kuko nabandiko ndonka ivy'ubuzima ivy'isi impaye, nkaca ngomba kubaho ubuzima bw'isi cane, nta kintu na kimwe cari gutuma nza ku Mana. Rero inyuma y'uko ivyo byose vyabaye, naratevye ndubaka, naho nari nkiri muto, benshi biranabatangaza maze avuga ati habaye iki. Mugabo nuko nabona nti none ibintu byose ndiko ndakora ko byanse, ibintu byose biriko biragira iki. Byarakoroheye? Ego, byo byaranyoheye kuko uwo twubakanye twari dusanzwe tuzinanye cane, twara abagenzi cane, rero byaranyoroheye. Byo byaroroshe. Ego, imiryango igenda neza, turagira urubanza rwiza, turashimira Imana, turabaho ubuzima bw'umuryango tunezerewe. Turabaho tunezerewe, numva nyene mfise akanyamuneza ko nanje nubwo vya bindi bitakunze hari ibikunze. Ego, mu bisanzwe byarafuse, mwe byose byaranse, warawibagiye. Wameze nk'umuvyeyi avuye kugise avyaye yibarutse. Nuko sindavyumva ingene bimeze, mugabo muranumva bavuga yuko ngo aribagira umubabaro wose. Arawibagira. Aho twakorera rimwe hari gihe wasanga ataribaruka, yamugasha ngo uno wanyuma ngo sinzosubira, mugabo amaze kumuronka kumva unyamunezero, ukabona ko ivyiyumviro vyahindutse. Haciye imyaka 2 mukaza mumubona yagarutse. Rero biragenda neza naho nyene, ariko ivy'urugo biragenda neza cane. Ariko ivy'imigambi
vyovyo vyagumanye Vyagumye vyama. wa murindi nyene n'igihe mwari kumwe n'uwo n'igihe mwari rero mubakanye. twari kumwe n'uwo twubakanye imigambi yose twafata duca mu myanya y'intoki ku buryo nyine umuntu atangura kwiyumvira ati none bizoherera he muri make turatangura kugira ivyiyumviro vyo kwiyumvira inzira twocamwo uko vyogenda ariko aho hose abari inyuma harabona ko ibintu bimeze neza babaraba babona ati Ego abantu Imana ifise ukuntu ibigenza kabafuka. ego Imana ifise ukuntu ibigenza by'ukuri kandi nico gituma ndayikunda cyane iyo nyene hajya yabwira abanyisirayeli bari mu bugaragwa ijya myaka yose bagenze impuzu ntizabatabukirako ibirato ntibyabahererako nibitangaza nyene navyo Imana ikorera byabaye ko byabaye ibintu birashobora guhera ibintu birashobora kwanka mugabo abagukikuje bose bakabona ko ibintu bimeze neza nawe indani uzi yuko kabaye vyaheze hari n'igihe byanatera uburemere kuko aho wasaba ubufasha ntiwaburonka kuko bo babona umengo uri kurabigenzako kandi ari kubera batobishobora kugufasha mugabo kubera ko bamaze kukubonera nandi maso neza cyane bari baba babishoboye baba bafise no mutima wo kugufasha mugabo ariko indani muri yo bakumva umengo ntubikeneye none ubwo hari igihe abantu bagaragaza yuko bameze neza indani bameze nabi ubwo ntibivana n'ingene namwe mwari mwifata hanze bakavuga ati bajya abantu baboneka nk'abafise amafaranga kubera ikiyoza kudusaba cyane novuga ko ari Imana kuko Imana yari yaduhaye vraiment urugo twari dushize hamwe cyane twaba duke twaradusangira ari tuniniya turonse natwe nyene tukadusangira tugasangiza n'abandi kumburengera ngo rero ubwo buzima twabamwe bwo gusabikanya bwo kubona tudahangayitseho ntitwari muri babandi bagenda bariganyira ngo oya biranse karabaye oya iyo ntitwari muri ivyo kumbura ivyo nivyo byashobora kuba byarabahenda canke barabakorera kuri ivyo bakavuga bati ibintu biratonze kandi byanse natwe twarabandanya twarabereka yuko naho byanse ubuzima burabandanya cha turatangura ariko haje tutangura kuzurashira mu nyine ati Imana irabizi Imana irabibona ako karatangura kuza rero ahantu twatanguriye kumera nk'abakanurira amaso kuko murumva ubu intambara ntiyari kibaye yiwanje jenyene nzafise ubundi turi kumwe yego mbe mwarasenga ico gihe canke naho nyene ko ari nka kwa kundi kuwawe senga yari nabi nabi kuko urumva jewe serugo imizi nari mfise warumva ko yari intege nke urumva nawe nyene yaje afise umurindi wo gusenga mugabo biza biragabanuka kujya nyene bugatereka turagenda tuzogenda dimanche tuzogira ugasanga biragiye kugizaho n'amama mu yandi majambo mu bantu bubakanye bivanye n'inge numwe yitwaye cyane nka serugo birashobora gutuma urugo ruburugo rw'amasengesho canke ruburugo rudasenga cyane gose burya iyo autorité Imana yaduhaye autorité Imana yahaye serugo kavuga ngo kunde umupfasoni wawe hama ikatuzeza umuryango kuko nitwe tububazwa imbere y'Imana nitwe tububazwa iyo autorité irakora haba d'une manière mu nzira nziza z'urugo rwiza rw'amasengesho haba no mu nzira z'urugo rushobora kuba ruyumba mu masengesho serugo arabifisemo uruhara cyane yego bitavuze yuko abandi basigaye mu muryango boca bitwaza mugabo serugo mu gihe bihagazemwo cyane mu nzira nyayo biragira ico bimaze kandi biragira ingufu nyinshi cyane yego rero inzira zose zanagerageza gucamo ibyo bintu byanka nta nzira yari bwanzane neza ngo inyumvishe yuko harimo umuhamagaro w'Imana aho twagiye turaca hari habo mu miryango bamwe bari bakijijwe bari bafise abantu basengana bakaza bagasengera no muhira kuko harageze igihe turaja mu bintu by'ibitero bitandukanye ingwara zitavanako ibibazo ibinabiriya ibibikura ibindi hamwe nyene ivyo byaje nk'igihe c'imyaka ingahe inyuma yuko mugize urugo ivyo byaje tuza dufise umwana wa mbere w'imfura niho vyatangura kuza nk'inyuma y'imyaka nk'ibiri gucyo ibiri ariko vyagiye kunyuka cane ku mwana wa kabiri nubwo haheze imyaka 4 haheze imyaka 4 mwiyo myaka haheze imyaka 2 rero niho haza ibitero bitandukanye abantu bakaza kudusengera tugategwa n'ibintu urugo rukaba hamwe ubaho umengo ntunezererewe no kubaho ukabaho ubuzima bubishe
burya nagira mbwire nk'abantu bariko baradukurikirana yabo umaze gukizwa canke utarakizwa hariho nk'abasanzwe bamenyereye ivyerekeye ingwara zo mu mutwe hariho ingwara bita trouble bipolaire. Trouble bipolaire n'umuntu aba afise ibibazo bibiri bihanahana. Aba afise ico bita syndrome maniaque, araduga hejuru imere yiwe canke sinzi ngene yita mu Kirundi ingena merewe hari gihe biduga hejuru hari ahama ikindi gihe akamanuka muri depression. Rero biduze no kuvuga abanezerewe cyane canke biduze abasaze ni haje abantu baca bituma yapayuze voilà. Mu bisanzwe abantu twita abasazi naba bari abenshi abafise abo twita ngo bafise ingwara zo mu mutwe nabo bigaragara byaduze hejuru. Koraba twosanga burya hariho nabandi ku rugezo hari abandi rero nabo hari gihe bimanuka hasi. Rero abantu benshi twebwe n'amaso yacu turihutira gutabariza ujyanye vyaduze. Tutamutabariza kubera rimwe agwaye cyane ahubwo tumutabariza kugira twikingire kuko iyo vyaduze ikintu cyose baho yaramena nawe ikintu cyose kuruhande urashikirwa ntushobora no kuryama kuko uvuga uti hamwe iyo ryama gatora imbugita arayincumita. Rero bisaba ko ndamutwara kwa muganga bagaca bamutera umuti bita stabilisateur de l'humeur ifata kwa kuntu ameze ikabizana ikabikura hejuru ikabizana hagati na hagati akabona guhama. Abo bantu rero barihuta gutabarizwa ariko hariho abantu rero bapfa cane abo ibiri hasi bari muri iyo depression sivyo kuko wewe ni wa muntu yigunga akaja ahantu nta kibazo azoteza societe nta kibazo azoteza abantu wewe uzobona umengo uwo muntu ahubwo arahoze ukabifata nk'amashimwe ati ndashimira Imana kubona uwo muntu yahora aduga cyane asara none ubu yatekanye kumbe ari karimbika cyane. Rero no mu bintu by'agakiza no muri ibintu by'ubuzima tubamwo hariho umuntu aba mu buzima buri arahma ubuzima butera ikibazo hamwe ububonye abantu basigaye bavuga ati reka dusengera aba bantu bakizwe kadusengera aba bantu turabe ko uravyumva bomererwa neza kuko bigaragaza biko abantu baremvye. Ariko hari abantu twibagira baba ariko baca mu buzima ibintu vyabo bitameze nka wawo ndi wa maniaque aduga ibintu vyabo biba biri muri vya bindi bifata umutima bifata ubugingo bw'umuntu ugasanga lo physique irahari ariko indani umuntu ari karibwa n'umuswa. Ubwo buzima burababaza cyane. Ivyo navyo byashitse igihe nkizwa aho abantu babaza ati none kumengo nta kibazo waruteye ubuzima warurimwo nta bibazo byinshi vyarimwo nta vyaha byinshi bigaragara wanashima vyarimwo izo nzoga wanywa ugataha nta kabarego none byagufashe kuko jembo umengo wari usanzwe kijijwe nuko bari amaso yabo yarahagaze kubira inyuma ariko indani ntibari bahazi. Rero muri ico gihe abantu bese baraza gusenga aba bashoboye gutahura rimwe ubuzima turimo tugasenga twararonka ama message amwamwe ubutumwa bumwe batubwira ati Imana irabakeneye. Ivyo vyashikira wewe byashikira jewe bakavuga ati mufasoni bwira umugabo wawe yuko Imana imukeneye kuko je rimwe naratanga nk'ikibanza nkavuga ni musengere muhira mugaje sindabizamo bari ibintu by'abagabo hari gihe nyene utavyumva ntavyo wumva kuko vy'ukuri ntakubeshe ibintu by'agakiza ibintu byo gukizwa ibintu by'abaporoti surtout narabigwanya cyane. Rero ubwo butumwa tukaburonka rimwe mwaka tubwira ati hebiki mubwira habe inzoga mubwire agaruke ku Mana Imana yaramubuze yaratakaye inyishu zikaba none sinzi niza hondi nimba naratakaye none n'intore nigira ibi nibi inyishu zukugarariza. Ivyo biragenda ere dufise kuri wa mwana wa kabiri kuvuga heze hafi imyaka 4 twubatse kumburengira ngo Imana iratuzi twese Imana irazi umwe wese kuko tutarabaho yari tuzi kandi iyo ngihagaze ku ntango irabona iherezo ni kuvuga ivyo byose nigira iyo yarizi ko hari umunsi nzoba nicaye ngaha yari ko musi nicaye ngaha ndiko ndashingira intahe abandi. Rero irabona yuko ibintu byose yagiye irancishamwo Satani nawe yaradevelope yari yashize muri jewe umutima wo kuresista wo kubitsinda wo kwanka
ukavuga uti ibi naho ugakomanaza umutima no ntibizokunda ati ibi naho bigenda ukunda kumantaza umutima naho bigenda ukunda kumantaza umutima. Rero igihe nyaco kigeze icira kubitaho umutima wanje rubabaza kuko yari hazi. Aho hari hehe? Aho onye hari ku mufasoni wanje kuko vy'ukuri iyo myaka yose umwe byose twabamwo twari mu rugo rwiza. Waramukunda cyane n'ubu cyane gose kandi nawe nyene nuko nyene. Rero ivyo bikampimbara hamwe umutima wawe wumva umutima wawe wuzuye ahubwo utije umutima wanje uranyuzwe pe, numva umengo nifuza ubuzima bwiza. Hamwe wipfuriza ubuzima bwiza, ndamwipfuriza kubaho neza, ndamwipfuriza ko kuba yarahisemo kubana nanje yo bibona nk'inyungu yo bibona ivyo byose. Ariko rero ivyo byifuzo byose nipfuza bica biza gukatika, aca birahinduka bica haba situation. Rero haca haza icagire gice gikora ku mutima wiwe muri vya bikorwa nyene twakora. Urumva Imana ntiyahinduye yange, ndayikunda cyane, yagumye ihindu uko twigwanirira mu gutera imbere, cyane cyane twe twigwanirira tuviza gutera imbere kuki tuguma gushika imigambi icira bikura kuri jewe. Rero umugambi ucuja ku mufasoni wanje nawe uwo yereka arakora biranka, bica vyanka mu buryo bubabaje, mu buryo buteye ikigongwe, mu buryo rero vyanse yuko bwakira, aca tangura kubaho ubuzima butamunezera biranka. Na jewe nkumva kumbuza amahoro, ntangura gutakaza. Kuvuga nawe byaragushikira nubwo byaba biriko biba kuri we uko kutanezerwa. Ego jewe uburyo bwanshikiramwo nuko namwifuriza umunezero, nkifuza kumubona ameze neza, nkifuza mugabo nkabona le contraire, nkabona igihushane canje. Ivyo bigaca bimbabaza umutima. Rimwe nkiyumvira niki nakoze, niki ariko ndakora nka serugo, ukagerageza kurondera gutarataza. Wana hari gihe abagabo twihenda tugafatira mu rusangi ngabafasoni bakunda ibi, ukagerageza kurondera ivyo bakunda kugira urabe ko bigira bikanka. Ariko n'abashinga nahe nsubira gufata kanya ndabahanura, abafasoni bose si bamwe, tureke gufatira muri rusangi. Uyu wawe aratandukanye n'uyu wanje, uyu wanje aratandukanye n'uwuriya, uyu aratandukanye n'uwuriya. Ukeneye kumenya icakunda muyagisha. Mbega nyene mwarafashe umwanya wo kubiganira ko ico gihe ariko araca muri ivyo bintu ukabona ko atakigenda? Ico gihe rero ikintu cahabuza ahubwo cari ico, nta mwanya w'ikiganiro waboneka kuko umwe wese ahari. Kuko ico gihe sinakorera nini Bujumbura, nakorera ruguru, mva naza muri weekend kuwa gatanu kwa Mungu, nkama nkacanza nanje narushe mu mutima indani, numva umengo nogomba ahantu nduhukira, nkaca sanga ndanagiye ndasohotse, ngiye hamwe n'abagenzi hamwe n'abandi nkaterama nkataha ndiko ndondera wa munezero. Ariko napfa gushika muhira wa munezero ukabura heze. Bimwe byose nafashe kugira ngo umunezero ugire bikaba biraheze. Ni hamwe Prince ushobora kuryama wumva itiro, ukaryama by'ukuri wumva itiro, ukaryama minui ariko saa 9 ukaba wikanguye. Ibibazo umutwe bikaguma bigaruka kandi wumva urusho wari ukeneye gusinzira. Nuko rero amaze kuba muri ivyo, nanje rero mba ndarose ikintu vy'ukuri gishikira umutima wanje kikawukubita. Ego ndavuga nti none atangura ariko kubona nti Mana, burya rero iyo gwageranye ko ndakunda Imana kandi mu bwizigirwa bwayo niduhora ibigabitanyo vyacu. Igihe cyose uyigarutseko ivyo baba warakoze byose ibigira ubusa. Muri ivyo byose twavuga ngo Mana, igihe uzodukura muri ibi bintu tuzogushimira. Kuvuga wari usuye gusenga ko ari ibibazo ukavuga ati Mana, ntikwari no gusenga, hari kwa kuntu nyene uba wicaye mugabo ukiyumvira ukavuga uti nta rindi zina mfise mvuga ni Imana, kuko ibindi ko ndabona nta handi vyo nta wundi yo bikuraho niyo. Ukabivuga nyene nk'uwidoga, ukabivuga nyene nk'uwirenganira, mugabo utabivuga ngo urafukamye ngo urasenze. Kwa kugeza niyo saha uvyumve ivyo gukizwa ntivyari byinjire muri jewe. Nabona kumengo ni ibintu byo gutumwanya, wanashima sinatahura nyene
nka je nibona mengo ndacafise imyaka mike sinatahura ko haragera ko njamo none mengo nivyo abantu bakuze bariko barategura ubuzima bw'iherezo kugira ngo baze baheze neza ico naraco naragitahura avuga nta mpamvu yo kwiva hama n'ikindi natinya kubera uko kuntu nari maze kugira ubwo buruhe naravuga nti hamwe noja mu byo gukizwa nkaja atariho kuko ntashobora gusobanura vyonyongerereza umubabaro gusumba nkasanga nakagatima gatoyi ngifise ku Mana ndagatakaje ivyo bica bituma rero mengo ndafise excuse yo kuguma ahondi yego nuko rero ivyo bihe mwabibaye mu gihe kingana gute ivyo bihe twabibayemo hafi umwaka wari uruhije umwaka wari uruhije aho umuntu yumva umengo nta mpamvu yo kubaho ibi ndiko ndabivuga utarabicamwo ntavyo yotahura umengo ni inkuru ariko ni ibintu bibera indani urafise urugo urafise umugore urafise abana urafise akazi mugabo urumva yuko atakamaro ko kubaho umengo na kuko sindiko ndabaho nkuko nari nipfuza sindiko ndatunganya urugo nkuko nariko ndarutunganya uwo turi kumwe hari ibibazo hari ingenda ari karamerego sindiko ndazana solution kuko uruhara rw'umugabo mu rugo nuko uzana inyishu ku bibazo byose babiriko biraza kavuga uti ndahagarara rero hose byari byakamanganye umuntu akakuririra nawe ukabura ico ukora kavuga uti none bizoherera simbona imbere simbona inyuma simbona iyo bizoherera simbona ikintu kizoza kikabikuraho abo dutahuye ntibadutahure uwo wategerezwa kukumva ntakumve birasugiranya hose biragoye jeho kubera urumva ntari nanakuriye muri bwa buzima bw'amafamiye urabyumva nta muntu nari mfise mvuga ngo mpanuze naka ngo mbambwire naka kuvuga byose byaca bija kuri wewe indani ibyo bintu byose birarengera ubwenge bwanje ndageraho nyene ubaho kugira ngo buce ubeho buce ubandanye rero bimaze kugenda uko abo bantu basenga barabandanya baza bagasenga haragera igihe nawe nyene baramubwira bati dusenga Imana izobikora by'ukuri aragira iyo nyota we yo gusenga rimwe hariho n'amaveye yajamwo makesha yo gusenga agenda agasenga ariko agarutse bikasubira kuba bya bindi aho ico gihe cose ino kuvuga ntitwari bwatahure uburonde guwa ari we kuko uwe yaje gusenga nko kumengo ikibazo kiri kuri we mugo murumva ko ivyo byose yacamwo cari kiraro c'Imana iri kirondera jewe kuko yavuga ati umutima wawe ndaza ahantu uri umutima wawe ndaza ahantu nzokora ukaza rero tubonye byaturambiye turanaje hamwe turavuga tuti rero ubonye reka twumvire ivyo abasenga batubwiye ngo turondera Imana iyo mugambi turawugira ico kiyago turakigira nta handi dufise atari mu Mana mugabo cyatubwira ikibazo ne tucaye ntimuzi yo muhera niyo mu turiko turabona iyo tuja iyo ni jewe aho nahora sengera nosubirayo mugabo ndumva umengo naramaze gutakaza kanovera kaje uburyo numva nipfuza Imana ndumva umengo sinzonyugwa sinzobumbwa nawe akambwira ati nanje handi mbona twoja naho nyine sindahazi byose bimwe byo gucaca turondera tujare muri ico kibazo tuje tukiri muri ivyo satani umengo yadusomye mu maso ivyo byiyumviro ntituzi ngene byasubiye kugenda tuba turabihagaritse kandi byo kwirondera catubandanya tubaho ubwo buzima gushika umunsi haba igikorane cakanguka cabereye kuri ETS muri 2023 ico gihe sinzi ngene vyatujemwo ni mpwemu yera nyene yavuze ati gihe niki kirageze mwacumvise gute twacumvise abantu bavuga kurya abantu bavuga ati hari igikorane kizoza jewe ntakubesha nico kintu citwakanguka naco narinzi muri 2023 gusa nubise ngo ni igikorane ngo cakanguka ngo ca Kristo ndikumana gusa ndavuga nimba ari gikorane nkumva umengo abantu baragishingira intaha abo bantu nyene baravuga ngo kandi asha ngo bimeze uku acinambwira ati numva ngomba kukijamwo yo narindi mu buzima prince aho numvise ambwiye ngo ngomba hari hano bambwiye numva nogenda havuga nimba wo kuraho n'udusegonde tubiri tw'umunezero genda ni nugo rugero twara tugezeko acaragenda yo rero ndamubwira nti ndamutera intege genda biraza kugenda neza
najaho narindi urumva nigumye nicariye muri ni baba nk'umwaja n'uwamukurikiye oya kandi ntavyumva narumva gusa we kuri we naravyumva ko ni wafise ikibazo ntagende mbwa kuri jewe ntabwo nti jewe acaragenda yo rero cyo gihende bukatwaba mucarama ikona cabere kuri tesi avuyeyo sinzo kwibagira iyo sanamu ingene yari imeze murabona kuva kuri tesi uja mu mucarama si hafi hama ku muntu nk'uyo yarafise iyo instabilité ko kuntu nyene ibintu byari bimeze murumva ko atari urugendo rwo kumuhebera ko ngo genda niki rero ndamutelefona ndamubwira nti kone caheze ku telefone gusa numva arakerebutse ndumva ijwi ntaheruka kumva ndumva numva nanje ndanezerewe tutaranabonana none uza gutaha gute ufise amatsiko y'ingene kumva ivyo kubwira kuko nagomba nyaruke ashiki numve ndamubone ivyo bintu ndabibone numva ubuzima ntibwari ko buramera neza kubera ivyo twakora ubwo ruhombo twari twabayemwo n'ubukene bwari bwabaye bwinshi ego vraiment ariko tukaguma turi musi ikiganza c'Imana kidufuka tutararusa ego twaragiye ivyo tutashaka mugabo tukabirya ukabironka mukayifungura umuceri n'ibiharage ndakunda umugenzi wanje yakunda ariko arigisha ibintu vya nutrition niyo yakunda kuvuga ngo bavuga ngo injyambi niziye bamwe gacavuga ngo injyambi n'injya nke ubundi wacavuga ati burya injya nziza si injya ziryoshe injya nziza ni injya zifise akamaro yaba ariko arumvisha abantu ko kugira ngarenga kurya ibintu biriya bisumba koga umurya amaspaghetti n'ibindi n'amafiriti bihangana babifungura nibazirashira mu turengarenga n'utundi toga rero urumva naho bitahorana n'ivyo twifuza kandi muri Bibiliya baratubwira ko Daniel arivyo byamuhaye byatumye amera neza imbere y'umwami na cane gose yirira ibiboga yarase kujya kuyizongera ugati je izo naho zimeze uko simva kubikunja na sanzwe ndiko nizo zamuha kuba we simpindura urumva rakoze yasha bavyumviraho nabo nyene yego umva vyaraboneka vyaragorana mugabo vyaraboneka ariko ivyo byose ntababimenya ntawabimenya vyamenya ububizi nyene uri poshi nyabanye bakeye ubutwegereye urumva rero ncanavuga nti ashareka nimene ijisho ndamurihira déplacement kugira ngo anyaruke mugambwira ati oya tireka jewe ndaza turiko turaza n'amaguru mwamugana bwose ca kibazo gisubiye kugira cyo kutagomba kubihindura mugabo nkuma numva akanyamuneza muri we turi kumwe n'abandi bantu tuvanyeyo turiko turaza baraza kandi bari benshi bahavuye ari benshi bariko barazumva hari aba bazacarama za Rubirizi iriya nzira yose ukunye baza bari mu nkuru yegenda ibuka ko iryo barabara rya 28 Novembre ryari ryuzuye abantu benshi n'ukuri nuko ahongira nawe nyene yarimo nuko acarashika ashitse rero ndavubwira Imana nti Mana ndagarukanye wa muntu nari naratakaje ndasubiye kubona wa muntu wanje ndasubiye kubona uwo twubakanye ndagushimiye ndagira umunezero rero ndumva ko nanje nduhutse mu mutima ndumva by'ukuri igejoro ko umuntu ajyama ko twarayaze turatera inkuru ibitigera ivyari bimaze igihe bitaba kuko hari ukuntu wamengo turatinya hari ukuntu twayaga ibintu biri presi tuza gufungura iki tuza kugira iki urabona militaire nuko sawa ndagiye sawa ariko cakiyago cahora wa munezero bitavuye ngo turankana bitavuye ngo twarageza ahubwo byavuye ko imitima yacu satani yari yayigose ayuza mu mabaro wow navuga nti rero aho hantu kwaguhaye umunezero nk'uyu ku mutima nti aho naho kuguma shishikara urumva n'ubundi ndabitumbereza he kuri we Jesse ndibona cha turimuka cyo gihe habaye ivyo byabaye turi mu migambi yo kwimuka turava mu Carama turaza mu Gasenyi turiste mu Gasenyi rero murabona hari ukuntu baca babaha nimero muri Kanguka muzo niho batoranye neza tumaze kuba mu Gasenyi kugira ngo mugire suivi baca baramubwira bati baramuha programme atuzogende kuri ishengero rya Minevame ryo mu Kigobe hama bazobumvirize babakire babaganirize muvugane vyinshi
acaraza ndambwira genda naje namwibutsa nti uribuka yasango programme yasango kuko navuga nti uwo munezero nturonka akanya ko gusubira kuwutakaza genda acaraza senga bacaza kugira senge kirite ya kabiri hama bahejeje baca barabonana hari kwa Mungu naho nyene agarutse ngoma je sinagiye gusenga wagumye urindiriye nagumye muhira ngoma ashamvuga nti ndindira ze numve araza aca asubira agaruka wow ameze umunezero iki yego bamugati wumva ameze gute numva ameze uko ca ntangura kuza rero ndarimbura nanje ndavuga nti kumengo bari baravuze kumengo barambwiye ko nanje Imana inkeneye ahanini gituma navyanka nuko bagomba bakora ahantu je ntagomba kurikura kuko bakora mu guheba inzoga bagakora mu guheba minezero y'ivyisi donc bakora ahantu numva nanje byose wumva wafashe kandi kunezera bakora ahantu nanje numva umenye kuruhura basi wa mwanya mutoyi na cane ko nakazoza kanje nakabona mu bo tuba turi kumwe naravuga nti nimba ngendana naka duhuzwa nuko dusangira ibi rero undamubonamwo kazoncira inzira pe undamubonamwo ko nzomukuramo iki kintu none ni namuheba ngo ngiye mu byo gukizwa nzoca mbandanye ivyo nivyo vyaguma bisirikira muri jewe hama biragenda neza aca arambwira ati reka wamukurikira nzogendayo nambwira rero kugira ubone ko ndagushigikiye vy'ukuri ndarose nanje igikorwa nkorare nka serogobo kugira ngo ubone ko ndi kumwe nawe nzoguherekeza tujane je ndagushigikire sinzongiye gusenga nzoguherekeza mbona iruhande yawe gusa nawe nyene avuga ati nzovye ku mutima ngira ngavuga ati nzovyemera ndabibonye ashe uwa Mungu uragera aritegura abona nanje ndiko nditegura ngira ngo ugomba uje ngo ndaguherekeze ntiyari bwabyemere wewe ntiyari bwabyizere ntiyari bwabibone kuko wari we wese byari kumugora kwizera ukoreye ku majambo navuga n'ingene napinga byari bigoye kumva ko nohera gusavuga ati byo nta kamaro ndaza renda muherekeza muganda muherekeza n'amakasha n'ingingo nyinshi nabwo imbere ko tugenda ngo dufate ingingo ngende gwako ciza ugendo jewe nza kwicara hafi y'umuryango kugira ngo batanguye kuvuga bya bintu byabo cintera ngenda rero wewe uguma ndabishijisha ubonye mpagurutse nzoba ngiye ushaka kurankurikira ushaka kurabigumamwo igikoro nuko nzoba nagushikanyeho nagwerekeje nabati ngo tugende izo ngingo zose nafata ni Imana yari kirazimfatisha burya uri kurazumva ubumengo zari ingingo zo kugumuka mugabo ndemeza neza ko ari Imana yari kirazimfatisha kuko zari ingingo zintegura kubaho nyakubaho kuba muri ico kibanza nyakubaga gute rero kuko naciye nza ndi kuri garde no kuvuga naciye nza nashizeho ingingo hamwe nyene wavuze ati ngomba ngende ndabikurikirane numva ivyo bintu ndahivyo by'aba bantu kuko ryari rya mbere ninjiye mu isengero ry'abakizu ndabikurikirane ivyo bintu by'abo bantu ivyo bigira ivyo bihaye babesha abantu bagira ibi nibi muri ivyo vy'imbiro vyandimo ariko bica binzana mu mutima wo kuba attentif mu mutima wo gukurikira no kumviriza ndibuka ndaza ndicara nasanze ibibanza vy'impande y'umuryango vyanabuze nca ndabandanya nicara ahantu hatari kure cyane mugabo uko biri kose ngombye guhaguruka narahaguruka ngenda narabona inzira nkihicara ndabona neza nti nahaguruka nkatuku byose nzoba nsohotse ico gihe amasengesho yarongowe na witwa Eric campera ariko urongoye amasengesho nkurikirana numviriza ibyasenga uvuga we nta gusenga ntavyo narinzi kuko narinzi nyene gusenga ahubwo none umuntu ashobora gusenga iminota 5 uvuga iki Imana kuko naba mfise ya myumvire ngo Imana nimba imbona ikinjira muri jewe irazi ivyo nshaka irazi ivyo mbona irashoboye byose irashobora kunkingira ibi uwo mwanya ndawumarana n'ingufu zanje ntatabiza mvuga iki kandi reka numviriza ahubwo ivyo barimo arasenga ararongora amasengesho ingene yari kararongora hari ukuntu yarongora akavuga ati yibwire basi ivyo yagukoreye yirugo nuko nawe cyangwa kwibuka wa muneza ndavuga nti ivyo yankoreye irafise ikintu gikomeye yerutse kunkorera kaca nsanga navuze nti warakoze Mana ibi byari mbwa nkabivuga nkanura ndiko ndumviriza ndamukurikirana sawa iyumvire kugeza naho ntega amatwi amatangazo avuga nti aya matangazo bagera vuga reka ndayumvirize nayo nyene numva ingene bavuga numve ko atavyo badusaba batangura kuvuga ngo ibi nibi cyane ndabikurikirana
haca hagera umwanya w'inyigisho rero Pasteur Pio niwe yigishije naho nyene ndatega amatwi hoho nyene atante nyene ko ndumviriza kugira ntoremwe agatosi kugira ngo ntoremwo ikibazo basi ndonke icitwazo cyo tuma mvuga ngo ico je nico gituma ntazoja mu bakizwa ndakibura ahubwo nsanga vyanyoheye kugeza yaho ahejeje kwigisha nibaza ngaracabandanya sinatahura yuko ahejeje ndavuga nti wow biraryoshe ku buryo nipfuza kugumaha araza kugaruka ndanguma nicaye mbona abantu barahagurutse ndavuga nti biraheze ndamubwira nyene biraheze ngo biraheze ngaca dutaha Prince natashe mvuga nti sije nzobona kwa Mungu hageze kurikira indwi here aho niho natanguye rero kubuzira ntaramenya ko ndiko ndaza nawe nyine bikamutangaza wamugukurikira ndamubwira nje namubwiye nti nyarutse neza twitegure tugende cego niture kibanza cyiza hoho rero urumva nari namaze kuvyumva ndajana nabo Imana irankuramo wa mutima w'ubugarariji irankuramo wa mutima wo kugomba gupinga irankuramo wa mutima ica irazana mu mutima rero wo kugomba kwiga kuko nari ndose ahantu menyera ivy'Imana narahoronkeye ukuri kw'Imana ndavuga nti ubure ico ntigeze menya ubuhombe bwose nagize muri ya myaka ndarosa ahantu nzobukura cyasanga shize umutima cyane ku Mana shize umutima ku vy'Imana ndiko iravuga ku majambo y'Imana nakuye umutima kuri ya situation twari ko turabamo kuri wa mubabaro umufasha byose urabyibagira ivyo naravyibagira sanga umutima wanje waciye uja ku Mana umva ari ikintu gikomeye ngahangira twobwira abantu bako badukurikira iyo Imana ikugendereye igukura kwa amaso kuri ivyo bibazo byose ufise amaso akaja kuri yo amaso amaze kuja kuri yo vya bibazo uburemere byari bifise buragabanuka burahwabuka rero nibaza yuko nawe uri kuradukurikira nimba hari ibihe bitoroshe kuracamwo kura amaso kuri ivyo shira amaso ku Mana uheze urabe nyene ivyo bibazo nubwo bigumaho bidasigara bifise bwa buremere biba bifise uri kurabira hari amaso uhanga amaso Imana ego cyane kuko ni ijambo ryawe birabivuga yuko ngo dukura amaso kuri bitubona dushira amaso kuri yo kuko ibisigaye byose kuri yo n'inyongera irabifise izobiza rero sinamenye n'ingene ivyo bintu ntakibishize ku mutima cashira umutima ku iryo jambo ku majambo ariko barigisha ndibuka nsubiye inyuma gatoye dutashe nagiye ndamubwira nti none ndakubaze mfasoni umunsi wa mbere wonyene watonze muri rishengero uza warababwiye ibintu vyanje uza barababwiye ingene mbayeho umva bavuga wewe kuko ijambo ry'Imana ryampereye mu manoro rishitsa mu mushatsi bavuga jewe nyene gusa mu nyuma niho nagiye gutahura yuko utaregera Imana utaraba mu gakiza ijambo ry'Imana ryose riza riraba wewe wanashima nuba yarakabayemwo utegereye neza ijambo ry'Imana ryamariza ritumbereye wewe ariko rero je nabishira mu vyumviro ngo oya iyi nyigisho ifatanye na jewe sintahura ingene bovuga ibintu vyanje amakuru barayafise hari n'ukuntu mengo bigisha bakuraba masaraba wewe ariko aho nicerekana kuba wafashwe rero iyo wa Mungu wa kabiri kurikira niwo nafatiye mwingingo umutima wanje yaje yavuze ngo byo kwakira gakiza ngabumva bageze nabikoze ntazi ko ari byo ndiko ndakora ariko nagiye kubitahura natanguye fondement kavuze ati ndavuga nti Mana inyigisho natanguye ziya nyigisho z'urufatiro Mana jewe uranzi umutima wanje urawuzi ivyo nabaye murabizi numva nsinzwe by'ukuri kuko sinigeze mba mu biguhimbara sinigeze numva ubutumire bwawe wamaye rero ndagusavye unyemerere jewe unyakire unyemere untera iteka amajambo ndiko ndavuga unyumvirize untege ugutwi kuko narumva yuko umengo naho novuga Imana itakinyumviriza idashobora kunyumviriza n'ingene nayitaye akagere n'ingene nayihevye nayisabiye faveur gose nje ndagusavye nyumviriza uramaze kubona umuntu hari umuntu akwimye ikiganiro burya bakwisha ufise ibintu byo kumubwira ari nko kwiexcusa niki akubwira ngo je ntampazi zawe ngomba se ngomba ivyo mbwira mugabe wari ufise amajambo yo kumubwira birababaza rero nivyo naguma mbona nabona nti ndiko ndavuga Imana ntiri kiranyumviriza kuko yarababajwe n'ingene nayitaye yarababajwe n'ingene nabaye muri ibi nabiri nico nayisabye rero ndaje ndishikanye ngomba unyumvirize niwaheza kunyumviriza ibisigaye byose uca ushaka ukore uko wabiteguye mugabo mpakanya kuyumviriza ndayibwira rero ndaregreta ndicuza ndayibwira vy'ukuri muri jewe indani mu mutima ndumva ko mpawutse ndumva ko ndemurutse
ca ndataha ca turabandanya vyagiye biragenda neza vy'ukuri wa mutima mugabo kugarariza ntiwahera mbose ariko uragabanuka ntangura gushiraho kandi ndavuga nti je nta maserire nzojamwo nta mimenyerano y'abakizwa nzojamwo kuko nabibona nk'imikogotano ivyo byose vyafatana nuko je nabaye mu buzima buri bwa solitude nabaye mu buzima budakunda ibintu by'abantu benshi abanzi barabizi nta bintu tuzinanye na babiri batatu nabo barakwiye nta ibintu by'umugwi rero naguma umenga nogomba yuko ivyo bintu bigumuko kugira ngo ubuzima bwanje bugume ari ubwanje nyenda bwigongireko ndibuka ko yigeze kumbwira ngo yagiye muri serire ngacara ababwira arashinga intara arashima ndashimiye Imana ko nje muri serire nkashimira n'Imana kandi ko ngo umushinga ntahe wanje ngakora ruguru ngo mugabo nawe nyene ngo ndazi yuko ngazoza ngaha mu misi abimbwiye nambwira nti ya watanze amakuru urabesha kugeza hiyo hose ngo jenzo za muri serire ntazopfa mponyoje kugura muri serire jewe waramubwiye ko nyene nterega jewe naho ubona ndiko ndaza gusenga ivyo bindi yani ma programme ntayo ndimo sindabirimo ntaho rero uzosubire babwire ko wihenze ko umushinga nawe yakubwiye katazobijamo ariko ndashimira Imana ubirimo ndabirimwo uranabirongoye muhiri wanje hari serire habera no muri serire y'iwacu ndi mu barongozi iyo ndavyibutse uratanga ubukuru bw'Imana ahangiraho mvunira n'akagohe n'umundi muntu wese bari karavuga ngo arahira barahari abantu ijambo ritsinda ariko ukanka gutsindanishwa nawe rero wewe ntavyo ushobora hari wadutsindanishiriza hari watugwaniye ni Kristo wenyene mureke abari we yikorera ureke kuba barriere y'ivya hari abantu bizibiriye ibintu hari abantu bizibiriye umunezero hari abantu bizibiriye amahoro kuko muri bo bamaze kubaka ibihome bituma batagomba kugurukira Imana ni nk'ivyo nari niyubakiye ariko Kristo amaze kuza maze gutahura ijambo ry'Imana cyo rivuga yuko no kugurura umutima wanje ngo hari kurugi ngaradodora ngo mwugururiye arinjira harimwo guhitamwo ku muntu harimo guhitamwo ku mutima wawe rero umwugururiye akinjira ibisigaye acasigara ari wabiyobora akenshi tugomba kubiyobora tukamuhamagara kugira ngo adufashe gukatisha aho byanse gukata oya mureka bari wayobora byose wewe ukurikire rero sinzi na jingene byagenze kuko nisanze muri serire sanga ndahakunda sanga hari abantu ubwa mbere nabwo nejenje muri serire biri sanga hari abapapa ubwa mbere uzosanga y'abantu nduta cyane abagore ubona ko akenshi ari gihe bavuga ngo ibintu by'amasengesho n'iz'abagore ariko nkabona nk'umuntu w'umupapa ubwa mbere ntabwo navuga ne nkujya mu papa iyo none iki haja muri bijya bintu kweri yarabuza kandi kazi yokora ariko uko ndamwaprosha uko ndamwegera turiko turayaga nkumva ari umuntu afise imizi nkumva ari umuntu ahagaze nkumva ari umuntu yuzuye Imana kandi bimuryohera cyane bimuryohera navuga aho byanze bimuryohera ibyo biraso hamugenda ugenda nyene mengo ugenda gakenya ndateba ndabibamwo ndanezerwa ndumva afise umunezero nkaba ndi muri serire iryoshe cyane impimbara indyohera sije mbona kuwa kabiri harageze sije mbona ibikorwa baradusavye ibikorwa byo gukora rero vy'ukuri urugendo rwanje rw'agakiza aho Imana yaciye mwahumvise aho ingejeje uno munsi ndashima cyane kuko mu butumwa twagiye turaronka ico gihe harimo n'ubutumwa bw'uko ivyo bintu twagerageza kwigwanirira atakintu na kimwe bizodushitsa ko prince no kuvuga iyo myaka yose namaze ndiko ndakora Imana yari ibizi yuko ivyo byose ndiko ndakora nta kintu kigaragara bizopfa binshikanyeko atubwira ati nimuhebe ivyo bintu mugomba gukora binjiriza kuriya bimwe nimugororokera Imana ibisigaye izo bibatunganiriza baratubwira imiryango izokugurura baratubwira ibintu ntitusinda vyumve kuko hari ibintu uravya aho uri ukumvye uriko barakubwira aravuga ati oya no kuvangirwa ntiko mbega ubu unye urabibona hari imiryango yuguruza inyuma y'ivyonye ego ndabibona cyane icambere mbona n'umunezero icambere n'akanyamuneza mfise no kuba umuntu aryama no kuba umuntu atoritiro ugasinzira ukanabwira abantu ati nimunkangure ndasinzira uno munsi kare bitabaho tukiraho nyene ni giki wobwira abantu kumbure ivyitiro vyanse kubera ibibazo umuntu itiro ryo bajyanse canke umutima wanse kubera ibibazo
nuko avyiremetse wenyene. Mhm. Kristo aratubwira ngo twikoreze ingata yiwe ihwahutse. Ingata yiwe ihwahutse niwe aca bitora akavyikorera, we nawe ugasigara ugenda uremurutse. Wow. Rero ico ndabasaba ahantu bari, nimba batazi aho botumbera, nibaraba ahantu botumbera kugira ngo babamenyeshe uwo Kristo, nibakire Kristo, nibamwemerera abaganze, nibamwemerere ivyo bafise babimuhe. Kuko akenshi umuntu agomba ibintu kubiha umuntu, agomba kwigwanira akabita kuba kuraba, ariko inyishu nimwe. Inyishu nimwe ni Kristo, nta handi. Amen. Kuri wewe uri kuradukurikira, inyuma y'ikino kiganiro hariho inomero ziza kuza uzandikira. Hari umukozi w'Imana yiteze kukuganiriza, akubwira ingene wo kwakira Kristo Yesu, akubwira ingene Kristo Yesu wo muha ivyo bibazo vyawe, hama akavyikorera n'ingata yiwe ihahutse, nawe ugaheza ukaruhuka. Birashoboka. Byaramubaye ko Rodrigue, nawe birashobora kukubako. Ego, uno munsi ndashaka kutubwira uno munsi bimeze gute. None byo bisigura yuko ata bindi bibazo canke ibindi mwakoze bikanka, mugabo wabibayemo gute, byagenze gute? Uno munsi ikintu nshimira Imana cyane yampaye, kandi n'ubu unye numva nishimira gose, nuko yampaye kutitwararika ibibazo byo mwisi. Nuko yampaye kutitwararika gukemura ibibazo byose bije. Noba mbeshe mvuze ngo nta bibazo bihari, kuko tukiri muri inosi ibibazo biza biraza, ariko burya ikibazo kiza kuba ikibazo mu gihe wewe ucise ikibazo. Ariko ikibazo kirashobora kuza ntucite ikibazo, haba ukakibonamwo iyindi nzira. Hariho insiguro h'ikibazo, ukavuga uti iki nimba kije, ndashimira Imana ko yampaye gutekana. Je kare nkorize ikintu, ntanguye nk'ikintu, naca ntangura kurondeza hirya no hino umuntu yomfasha, mbega hoho ntihagire nk'akantu mbona katariko karakunda, yo bikanka kuko urumva nagira kwigwanirira. Ariko no munsi ndazi yuko ntanguye ikintu ndasenga Imana, nkagitangura, nkakiragiza Imana. Chance ndavuga nti Imana, ndazi neza ko bari kumwe nanje. Aha hantu cankiye hari ikindi ugomba uhere ngaha nyene udubwirizeho. Naho nosubira inyuma, ni unsubije inyuma kugira ngo unsimbishe ahandi. Rero ubaho ubuzima novuga nobwita gute, ubaho ubuzima bwuguruye, ubaho ubuzima mu Congereza buri free, ufise freedom, ufise umwidegemvye. Ndiko mbaho ubuzima bwaho naho umuntu yombwira ikintu mego gicana umutima, ndavuga nti ndi kumwe na Kristo, nta kibazo. Niyacemera ko kiba, azoba afise ikindi kintu agomba. Hari situation twaciyemo, naciyemo je personnellement, yari ibabaje. Situation y'akazi gahagarara. Ndashimira Imana ingene naje narevaruwe mu nyuma, ndavuga nti tivya bintu vyabaye, yari jewe ndiko ndaba muri ibi bihe, nkabandanya nja muri serire, nkabandanya nkora ibikorwa vy'Imana, kuko hari ijwi ryaze rikabwira ati oya urapfuye noneho raba biragize ukuntu. Ariko ndavuga nti kuko kumwe babimbaza ati mbega hari ivyo urabona, bimwe mu byo bagiye baravuga ati Imana niyo wayigamburukira ukayizako, hari ibintu izogukorera, hari ibintu izokugurura. Bimwe yaravyuguruye, hari ivyo nabonye ikora ntari niteze mu buryo butangaje. Ndavuga nti Imana, we wuguruye hajya, we wuguruye na hariya, uno munsi ukaba wugaye aha, n'ahandi uzohugurura, n'ahandi uzohagira kucama ubuzima bumeze neza. Bica binatuma maze no mu vyatuma abantu bamwe twaba turi kumwe barema, nuko nagumye nkora nk'umuntu mengo nta kibazo cabaye. Abandi bariko baratika intege, yavuga ati oya, ariko je nagumye hahandi nyene, navuga nti gushika umunsi wa nyuma nzoguma ndi wa wundi. Aho ndagishimira Imana ico. Rero iyo ni intambwe niniya mu buzima nabonye, ya jewe wa kera yahindutse ubari mushasha. Ikindi nibuka nuko hari igikorwa c'Imana bigeze kumpamagariramwo mu gusenga. Narasenga mvuga nti Imana, ndagomba kuzokora ikintu cyo mpamagariye, kuko ugo rugendo gose nabayemo, ivyo bintu byose nagiye ndacamwo, wari kurandondera, kandi ntiwandondereye ubusa. Ntiwandondeye kugira nzotonde muri Minevame dimanche gusa nsenge ntahe. Hariho ikintu wampamagariye, ndagomba kuzokigukorera. Sinakibona ko narabona vraiment katakintu nshoboye. Navuga nti je aha ndi netre, ariko Imana yo nyene nizi ingabire yaduhaye, kandi niyizi no gukoresha abakozi bayo mu kugira ngo bamenye ati muri nakari ingabire iyi niyi mwifashishe muri iki. Ndibuka narose telefone rimbwira igikorwa cyo gukora. Iyo telefone yo mukozi w'Imana aho ngaha mwatera igikorwa tugomba ko zodora dufasha. Ntangura kujugumira, ntangura kuvuga reka ndabihebe.
muga mu mutima wanje hacahazamwe ati Cuka isengesho ryasengesho. ryawe. Mm. Rero ndashimira n'Imana ko ubu ibandanya intera iteka ikampa imirimo nanje ikanzeza burya n'iteka Imana iriko iragukoresha Wow. igikorwa cyose wokora mu ngoro yayo kuko irashoboye kucikoresha dufatiye ku guhimbaza rero naho toyihimbaza ngo ibiti n'amabuye vyovuga bikabikora. Rero natwe ntubone igikorwa uri kurakora ngo gifate nk'uko wewe arico wokorera ko mu kwishuza Imana, ahubwo gifate nk'uko arico uhagarara ko mu gushimira Imana ko yakwizeye. Amen. Ego. Iyo uri umwana iyo muri abana babiri umuvyeyi akaguma atuma umwana umwe haragera igihe ugira ishari ukavuga uti none jewe kwereka atantuma ukumva umengo urababaye. Rero twebwe k'Imana yadutumye k'Imana iriko iragutuma nibiguhe ishema biguhe umunezero kuko ntinaniwe no gukora ico kintu uriko urakora ahubwo yashimye kugukoresha wewe. Ndabishima gose rero ubu nukuri uvyumve ko mfise umuryango urepanye. Wow. Turi mu munezero turanezerewe muri Kristo Yesu ibikorwa vy'Imana turabikora neza. Amina. Urumva nyene ko ufise inyota ndumva ko mfise umukunzi ndumva ko mfise umuvyeyi ndumva ko mfise umugenzi ndumva ko mfise umuryango ndi kumwe na Kristo nawe yanyegereje. Amen. Ego. Urakoze cyane Rodrigue. Hari akajambo ka nyuma wumva wobwira bariko baradukurikira turangiza mbandanya ntera intege n'ubundi umuntu wari we wese muntu uri kuraca mu bihe utari kuratahura muntu ubuzima bwawe buriko buranka muntu mu mutima wawe wumva umenga ibintu byose nta kanovera bifise muntu womenga ivyisi byose urabifise ariko ubuzima bwawe nta gaciro bufise. Ubuzima bwawe buzogira agaciro niyo waronka agaciro muri wewe. Ubona wo ni Kristo Yesu. Hama nkabibwira rero n'abamaze kumwakira ntibanjanjwe kugakizwa bahawe. Ijambo ry'Imana mu Bikorinto wa kabiri igice ca 5:9 no hatubwira ngo mu gifaransa ngo nous nous efforçons à lui être agréable. Kuvuga tubandanya dushiramwe intege kugira ngo tubandanye tumuhimbara. Urafise igikorwa cyo gukora. Tuve mu bunebwe, tuve mu gafinyi, tuve mu kwanjanja, tureke kwanjanjwa kuco twahawe. Kuko akagakiza n'aka gaciro. Hari umuntu yagapfiriye, hari umuntu yapfuye ku musaraba atani icaha yakoze kugira tuke tukaronka. Re tumenye ngo dufise ikintu gifise agaciro gakomeye gose. Nta muntu bafise inzahabu, ngo agenda yambaye agiye kukamase. Kuko araza agaciro bifise. Rero natwe ntidufate ikintu twaronse c'agaciro ngo tukombe kugitwara minenegwe. Menya kuri w'agaciro. Umuntu warose agakiza menya kuri w'agaciro. Menya ko ufise Kristo, menya kuri nawe ubandanye ugendana nawe ntazoguhemukira. Urakoze cyane. Urakoze cyane Rodrigue. Ndagushimire ko witavye ubutumire kandi ukadusangiza intahe. Nizera cyane yuko abayikurikiye yabafashije. Murakoze cyane namwe Imana ibahezagire cyane. Ego murakoze cyane namwe mwariko muradukurikira. Ni kuri aya majambo yo kubatera intege ya Rodrigue turangirije ko intahe wizera Imana. Nimba naho uri mu bibazo urondere Imana. Navuze ngo hariho numero iza kuza inomero inyuma ya kino kiganiro uyandikire. Hariho uwiteze kuganiriza kumbure mushoye kuganira umusangiza ibibazo byawe akwereke ingene Imana ishobora kubigukemurira biciye muri Kristo Yesu. Ndabashimiye cyane tuzosubira mu ntahe kurikira kundwiza Imana ibahezagire cyane.